rero umenye ngo wewe wa mukobwa we menya ngo uyo mu mama mufate nka mama wawe so bukwe umufate nka so n'abavyeyi kuko n'abavyeyi umugabo wawe n'abavyeyi bawe. Shalom bakunzi bahuri Canaan TV turamukije mu izina rya Kristo Yesu turabaha kaze kandi mu biganiro dukora mu butumwa tugenda tubashitsa ko kwa kwinombonesha kure dushimiye ababana natwe mu biganiro tubashitsa ko mu minsi heze twaraganiriye tuganira kuri bayina bukwe uburyo bakwe kwifata ni kuvuga amadruwa yabo n'amadevoir yabo twarabivuze ko uyu munsi tuza kuganira ku bakazana tubasabe mwegere hagufi kuko ibintu turi kuganira uyu munsi ni byanyu ariko kandi nabaye nabo ko nabo bashobora kumviraho tudasize abahungu nabo ko bamwe rimwe na rimwe babigira mu ruhara runini. Tuguhaye ikaze mama Raoul mama Renirte turabaramukije mu izina rya Yesu. Wadutangura reka mbanze senga Imana uyu munsi je senga reka dusenge. Mwami Yesu turagushimiye kubw'imbabazi zawe tugushimira kubwo kwera kwawe tugushimiye ko wemeye kwitanga ku bwacu wemeye kubabazwa ngo tubohoke ubu wemera gutanga ubuzima bwawe ku bwacu kandi byose wabikoze kubw'isinzi ry'imbabazi zawe tugushimiye kubw'ibyo wakoze bidasanzwe uyu munsi turi imbere yawe tuvuga ubukuru bwawe kandi wemeye kwitanga ngo amavi yose azapfukame mu izina ryawe kandi abohoke. Turabizi ko kubw'isinzi ry'imbabazi zawe umuntu wese iyo yizeye iryo zina arahembuka. Uyu munsi tuje kuvuga ku muryango tuje kuvuga byinshi byo mu muryango ariko ku bakazana n'abayina bukwe tugiye kuganira mwami uzube muri twebwe uzuganire natwe n'uyu muntu agiye gukurikirana kino kiganiro turamusengeye ngo mugendere biciye mu kino kiganiro umuhezagire ubane nawe maze natwe tugirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Mumeze gute? Ndashima Yesu nukuri. Nawe ni sawa? Nanje meze neza. Waraye neza. Cyane. Cyane meze neza kabisa. Akanyamuneza ari kenshi. Nukuri nawe reka gushima Imana kuko haje ingabire Imana itanga cyane n'ubuzima. Cyane. Nukuri hariho abantu barondera ibitangaza akakubwira ngo urumva Imana ngo yampaye iki niki ariko igitangaza ca mbere gikomeye je mpora nshima Imana imisi yose nukuvyuka nkomeye cyane. Umva nurabona nk'ubuvyutse ukumva yo uragwaye nta namwe wikoma ariko ikintu kimwe wokora oya ntibikunda ari cyo wajya kurondera none wumva igitangaza atari ukuba ufise amagara meza icyo kintu kirahambaye cyane. Umuntu avyutse ari muzima bakwiye gushima kuko n'ibindi biraboneka ibindi ntivyoboneka udafise amagara nukuri naho unabifise ntubona ko ari ibintu nigeze kumva intahe y'umustar umwe w'umuhindikazi yari afise imiduga ngo amamarke ngira ngo meza yose mu rupango rwiwe ase jet privé afise amahera menshi kuri konti amara agwaye biranka baravura biranka aravuga ijambo rikomeye ati fise amahera atagira uko angana fise ubutunzi butagira uko bungana ati mugabo ati umugenzi umfisiga nanise n'abagenzi benshi nagenze ibihugu byinshi nakiriwe ahantu henshi ati mugabo inshuti nsigaranye ati n'umuntu angwaje ati ndege n'imodoka nsigaranye ni chaise roulante ngenderamo ati uye ishato yanje ni cumba c'ibitaro kirimo igitanda ca 090 ati nasanze ibintu ntacyo bimaze burya ndakubwira ntiturimbura ku ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo turondere ngo ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo sivyo ngo ibindi byose bisigaye
ngo ni inyongezo. Kandi iyo nyongezo data arayitwararika nukuri kuko arazi ko tuyikeneye cyane. arazi bigukwiriye muri uru rugendo, arazi binkwiriye, ariko aravuga ati murondere ubwami bw'Imana n'ukugoroka kuhora, kuko ari ikimaze niwo mutahe wa mbere. Yego. Ibindi navyo ngo ni inyongezo. Yego. Akura uraba inyongezo amabiri kwirakora mw'isi. N'abantu bahemukira abandi kubera inyongezo. Intambara zose ziri mw'isi zose wumva ni inyongezo kabisa. Izi ziri muri M23 na Congo, izi ziri muri Ntuzeye, Ukraine na Ntuzeye, ego ibiri Gaza ni inyongezo, ariko iramaze inganda. Ariko iyoba abo bose bafise ubwami bw'Imana muri bo, nta ntambara yobaye. Bariko barondera inyongezo, kandi inyongezo itwaye ubugingo bwa benshi. Atwaye ubugingo bwa benshi pe. Ariko turondera ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibindi byose Imana izobitwongera, birabiduha. None ko yavuze ngo jewe ngo n'inyoni, inyoni icyo zimaze kinini, ngo ariko ndazitwarana ngo ntizirima, ntizigira n'ibigega, ntizimbura, ariko zihorana umunezero, zihora zizeye Imana, zibyuka ziririmba zitazira Imana. Ati n'amashugwe nimurabe ingene asa. Ati Salomo yari umutunzi nagize rurangiranwa mw'isi, nta n'uzotunga nkawe ngo mu bamwe banjirije n'abazomukurikira. Umugabo ngo amashugwe arashadije gusumba Salomo, tariko n'ivyatsi vyuma. Mwebwe abantu naremye mu ishusho ryanje, ni gute babitwararika? Ni gute ngo kwiganyira? Turimbura kwijambo, nico gituma dusingorana. Niyo mpamvu haba utuntu twinshi twibutsa abantu ko gushaza kwa nyako ko mu mutima ari gushaza ubwami bw'Imana buka mu muntu no kugororoka, kuko iyo bimurimwo vy'ukuri uwo muntu bamwibwira aba ari umuntu ari mw'Imana, umuntu ijambo ryiwe gusa rirahembura imitima. Sinzi ko umuntu arakuganiriza ukumva yoguma avuga ukumva iryo ryiwe rikora massage y'umutima, ukumva uraruhubutse. Ubu bwami bw'Imana no kugoka biba biri mu uwo muntu, kandi bene ibyiza n'imbabazi bimwomako. Reka Mana dufashe, Mana dufashe, Mana afasha abantu bawe bagira inyota yo kurondera ubwami. Amen. Twigarukire kwa Inabukwe n'umukazana. Twigarukire kwa mukazana na Inabukwe. Kwa mukazana Inabukwe kenshi abo bantu hari utuntu dukunda kuba, kandi si benshi batwitayeho. Aho umukobwa iyo amaze kuja kubaka mu rugo, bivuga ngo azosiga se na nyina, umuhungu arasiga n'umukobwa agasiga, bakubaka urugo. Hari ibintu rero bikunda kumushikira, kenshi bishikira novuga mu misozi twavuze kuri ba Inabukwe n'abakazana. Ubu twivuga ku bakazana na ba Inabukwe, inyifato bakunda kugira. Abakazana kenshi imwe muri tentation bakora, canke kimwe mu bintu bagerageza gukora bwa mbere, ni gucomora umuhungu mu muryango w'iwabo bakamugira iwabo, ku buryo abaza ati uyu mugabo n'uwanje, ibyaha ari yavuye mafu. Ugasanga ntacita, umva yaramukuye neza mu muryango. Ivyo bintu mwibaza ko biva kuki, canke ingaruka zavyo nizihe? Muhora mubibonaho? Niko ndabibona. Urumva hariho imigani, hariho amajambo avugwa ngo urwanko rwa Inabukwe n'umukazana. Rero hari igihe umukobwa aza mu rugo akaza hari ibintu yasetinze mu bwonko bwiwe ko ateza kubirinda. Mugabo ubugize ikosa, kuko igihe ugomba kubirinda bigutera ko nabo bakwanka. Rero umva ngo
uyo muhungu arafise umuryango wiwe akunda, arafise abavyeyi, arafise abavukanyi. Nimwicare mubiganireko. Urumva gukizwa ni vyiza, gukizwa ni vyiza kuko hariho ayandi maso ugira, hari n'inyifato ugira kubera hari ikikugera. Rero wewe nk'abantu mukiri imbere no muri fiançailles mushaka mubona mwamaze gufata intumbero yo kugira ngo mwiyangaje ube monsieur madame, nimwicare mwumvikane gestion y'umuryango yanyu. Mwumvikane gestion y'imiryango yanyu kuko nompli n'umukobwa ntateza guheba biwabo, n'umuhungu ntateza kubaheba. Mumenye ingene mubafata, mumenye umurongo ntarengwa kuko n'umuhungu agiye akaguma iwabo urumva hariho ibindi ariko aronona, canke umukobwa ariko akwega kwegera iwabo nawe nyene hari ibintu ariko aronona, canke umugore agiye kugira barriere ngo yimira biwabo, navyo nyene si vyiza. Mugabo umuhungu ateza kumenya yuko ateza guproteja umugore wiwe, proteja kuko kenshi twarakiganirira papa se haribaho abavyeyi badashaka kurekura abahungu babo. Rero umuhungu ateza guhagarara kavuga ati uyu niwe twambikanye impeta, uyu niwe mugore wanje w'isezerano, uyu niwe nzobazwa imbere y'Imana. Uriko uravyumva? Akamenya kumuproteja, ntiyemere ko bamuvogera. Ariko umukobwa nawe akamenya neza ko uwo muryango ajemwe n'umuryango wiwe uhindutse wiwe, kuko naba abavyeyi b'umukobwa bambe b'umuhungu atiza kumenya ko ari abavyeyi biwe, naho baba bafise intege nke akamenya ingene abijera, akagerageza kwama ivyamwa, akagerageza n'umuhungu bakanabivugana niyo bari n'uburyo bukenewe, akaba ari umugabo akabuha umugore akaba ari wabutanga. Ntibaje baramwihereranya nico bagomba gusaba bakumva ko barekuriwe kuca ku mugore. Kuko igihe ubaye koko baraguhisha mugabo igihe mubiganirako biroroha, baramenya ati arabizi reka tumuceko nta ngorane. Rero umenye ngo wewe wa mukobwa we, menya ngo uyo mumama mufate nka mama wawe, sobukwe umufate nka so, n'abavyeyi kuko n'abavyeyi b'umugabo wawe n'abavyeyi bawe. Dusome ijambo ry'Imana mu Banyefeso igice cya 6 turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 3. Haravuga ngo bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu. Bisigura ngo nawe wa mukazana uri umwana mu rugo ugiyemwo, wumvire abavyeyi usanzeyo. Pardon. Ububahe, ubakunde, ubagamburukire kuko ni Imana igusaba. Urumva? Ngo kuko ivyo ari byo bigororotse, wubahe so na nyoko. Ico nico cagezwe ca mbere kirimwo isezerano. Umvise? Igihe utariko urubaha abavyeyi uri kuca mu cagezwe kandi Imana iguharurako nk'icaha. Mugabo igihe ububashe ukabakorera nkuko wari gukorera abavyeyi bawe, ukabaha nkuko kubaha mama na papa bawe bakuvyaye mu nda, Imana ibiguharurako nk'umugisha. Kuko niko ijambo ry'Imana ribivuze. Mwumve ngaha hepfo ku murongo wa 3 ngo kugira ngo uronka amahoro. Igihe nyoko bukwa kuvuma, igihe so bukwa kuvuma, nta mahoro uronka kuko n'umuvyeyi wawe n'umuvyeyi wawe igihe rero kuvuma umuvuma kuvumya uragufata. Ego vraiment uragufata kuko aragufise ku autorité. Kuko n'umuvyeyi w'umugabo wawe n'umuvyeyi wawe aragufise ko autorité. Reka kugira ngo ugira amahoro, reka bakwature kumugisha n'umuhezagiro. Ngo kugira ngo uronka amahoro urambire mwisi. Abana batubaha abavyeyi barakenyuka kuko niko Imana ibivuga. Ariko umwana yubaha abavyeyi ahezagirwa n'abavyeyi ahabwa umugisha n'Imana. Rero ndakwinginga
no mu bigabitanyo byabo iga kumenya ingene uganya umutima wiwe, wiga ingene uganya umutima wiwe, ujya uramwofura, urashaka kumugurira udukado, urashaka kujya uramuhezagira. Burya abatamakazi kenshi bameze nk'abana, barakunda ibintu. Ukamumenya kuri Noheli ukamufungira agakado, ukaraba kuri bonane mukabatumira cyangwa mukavuga mama tuze dusangiriye hamwe. Basi wewe ukagerageza kugira inyifato nziza ituma ega ngo ubugwaneza bw'umuntu butuma burahindura n'abantu. Ubugwaneza bwawe urashobora guhindura imitima yabo bakaguhindukirira. Rero nukumenya ngo nyoko bukwe n'umuvyeyi ni mama wawe, so bukwe n'umuvyeyi. Rero nk'umukazana uteza kumenya intege nke zabo, ukavuga leta hari muri izi ntege nke teza kuhakorera. Mu misi yeze narabajije ikibazo ndakibaza ku bayina bukwe. Hari n'igihe n'umukenyi n'umukazana aja kubana, aja kuba mu rugo akabona ntibamukunda, akabona ntakunzwe nubwo umuhungu wabo yabakunze, ariko inabukwe ntiyamukunze, nabiho ntibamukunze. We azokora gute kumbure yisange akunzwe mu muryango? Urumva kugira ngo ashobore gukundwa mu muryango agerageza gukira ikirere cyo kubegera, akagerageza kurondera utuntu twotuma uwo mumama cyangwa uwo mupapa amukunda. Nakubwiye akarorero, arashaka kujya aramwofa, arashaka kujya aramugendera. Burya gatere ni gake umuntu iyo umwereka urukundo vraiment akwigizayo, ataburya ajya burimo, akabona uramwegera, akabona gira iforo, kuko urumva birimo umuhezagiro. Gira iforo naho hari igikoko, naho akugora, naho agira iki, gira kayiforo. Ujya uramwamira ivyamwa mu bikorwa umukorera. Ujya uramwamira ivyamwa kuko nawe bikugirira ikimazi, kuko kuvumwa n'umuvyeyi n'akaga gakomeye, bikuzanira umuvumo, bikagutera gukenyuka, bikagutera kudahezagirwa, kandi ukaba uri kurabiba n'imbuto mbi mu bana uri kurabyara. Mu bana uri kurabyara ukabiba imbuto mbi. Rero ni vyiza ngo ugira mayiforo ashoboka. Ibi rero muganda bivuga ku bantu bakijijwe, kuko hariho nk'abantu bataba bakijijwe kubera ati je kubera iki ndabisemba. Hariho ashaka kuvuga gutyo, muganda agira ndakubwire nawe iri jambo rirakuraba kandi na wewe bigutera umuruho. Hariho naho umugabo mushana kubipfa ndetse bikanagusamburira n'urugo, ariko gihugiza kayiforo ukavuga uti uko bimeze kose ndagira inguvu, njewe ndabamira ivyamwa byiza, barashobora guhinduka. Kandi ukanabasengera. Ega ari imiryango usanga yuzuyemwo kahise kabi, yuzuyemwo ibikomere, ugasanga ahubwo wewe ubabereye umuti wo kubavura. Ugasanga ubabereye umuti. Hariho nk'abantu je ndazi umudamu yagiye kurongoka mu muryango vraiment w'abanyabikomere, n'umugabo we yarakomeretse. Umugabo we nta rukundo yagira kubera ntago yigeze aronka. Umugabo kubera umugore yakuriye muri famiye yagutse iryoshe, baramukanya bakundana, yarahinduye umugabo wiwe, yaramuhinduye. Yari wa mugore amuha amakado, yari wa mugore n'ubu aracyabikora, yari wa mugore atumira abantu bakaza muhira bagatwenga bakanezerwa, bakajana iwabo bakamwakira bakamukunda. Umugabo yaruhiye kuba umupapa mwiza, nawe ubu arafise urukundo. Kubera umugore yarabonye aho umugabo afise intege nke, kandi nabo bavukana nukuri warababona, akabagurira utuntu, yavoyaje akabazanira utuntu, ubona bararyohewe. Naho kadahera mugabo warabona vraiment ko hariho effort ariko arakora, kandi byatumye ibintu bihinduka. Rero umutima w'ubugwaneza nukuri urahindura ibintu. Tugerageze, jewe sinzi, kubaho ubabaye, kubaho wankana n'abantu, nawe haraho bikuvuna. Kubaho wumva hari umuntu udakunda kandi surtout umwegeranye,
mwegeranye biravuna umutima ariko twige gukundana kandi kenshi n'ibintu dupfa ni ya nyongezo nakubwira ni ya nyongezo navuga ora inyongezo ariko icyangombwa amahoro yawe ni ntagereranye ikintu gitwara umunezero ikintu gitwara amahoro ni ikintu gikomeye kandi burya abantu batagira amahoro uzuramo n'indwara nyinshi ama stress aratera indwara umubabaro uratera indwara nyinshi ariko umuntu aguma yinezererewe aguma ari amahoro n'abantu agubwa neza kandi agashimwa n'Imana n'abantu hari ikintu gikunda kuba reka noneho ngiye kukibariza ku bahungu bisanze mu buzima byabaye ngombwa ko baba abagabo mu gihe batari bwabe abagabo ngombye kuvuga iki cya gihe umuryango ugizwe n'abahungu n'abakobwa nk'umwana w'imfura akaba yari umuhungu hanyuma serugo agapfa icyo gihe urumva ko uwo muhungu ahita biba ngombwa direct kaca b'umugabo mu rugo akaba ari watondeka ibintu akaba ari wakora ibintu bitandukanye akaba amenya iby'umuryango uwo muntu aragira igihe akubaka urugo mugabo aba afise amashaje afise amaresponsabilité yo kwita kuri mama wiwe kwita ku bavukana mu mpande zose ndavuga mu mpande zose mu vyigwa mu gufungura aho baba byose biba bibazwa we uwo muntu agiye kubaka urugo gira inama uyu mukazana uyu mukobwa yabanye n'uno muntu ariko ku kuntu uwo muhungu uwo mugabo wiwe aremerewe abona umenga bizoba bimuteranya na inabukwe uyu mukazana yobyifatamo gute urazi icyambere uwo muhungu ubanza umenye ngo arakunda abavukana arakunda ababyeyi biwe kandi yanasanze kudafasha umuryango uriko wikwegera ingorane na wewe kuko ejo bazoguma ari charge kuri wewe ego biragoye ndabizi biragoye ko ni experience jewe niyizi kudayera ni experience niyizi ko yuko nagize ama responsabilité menshi tukiri bato nta buryo dufise umugabo muri ivyo vyose ndashimira umugabo wanje wow yaranshigikiye muri bike dufise tukagerageza gufasha abana gufasha umuryango kandi tukavyumvikanamo nkamubarira nti ibintu bimeze nicyo gituma nababwiye ngo vugana muri ubwo buryo buke mufise mumenye ngene mu bujera mumenye ngene mudateza gutererana umuryango kuko umuryango niyo aba ari mwe bw'Imana yagiriye neza mukaba ari mwe mufise quelque chose nukugira ngo nabandi babonekwe jewe ni isaha arambwira ati iwacu hakenewe iki niki sinshaka kuyopoza kuko nawe arakeneye kubona kwabiwe nabo bagubwa neza bamererwa neza kandi kugubwa neza kwabo ni inyungu kuri twebwe mwempi kuko ejo natwe bizotubera inyungu abana bakuze abantu bamerewe neza ejo ntibazokubera charge mugabo gihe ubaretse bazoguma ari charge cyangwa bazoguma babavuma ariko urazi kubona umuryango uri kuraguhezagira ega n'umugisha ukomeye rero ni mwicarane muvugane uburyo dufise n'ubu tubujere gute dufasha aba bantu gute umwe ntaca agenda ku ruhande bagenda akora ibintu ku buryo uwundi atavyamenye niho haca haza yakonfa niho haca haza kwankana n'abantu bwabo ati nakare nibi byose zigona ndazifise kubera abawe kiribiki bwagihe mwabivuganye naho muwaca mu bukene murabona ko ari bukenewe kugira ngo mufashe abandi rero nukuri kuvugana communication muri couple mu mafinance sino muri vyose communication yari kenewe gose kugira ngo ivyo mukora mubikore mwavyumvikanye ku buryo bitabera igitsitaza abandi kuko iyo bigutsitaje babandi byabako nibo basubira bagasubisa kandi n'urugo rwanyu rukabamwe ingorane
uyu mwigeme mama Renilde agiye no mu kazana wuno mu mama icambere cyo uyu inabukwe yarakomeretse kubura umugabo ikigira kabiri uri karafasha ugo rugo n'umwana wiwe hanyuma uyu mwana agiye kuja mu maboko y'uwundi muntu canke ari mu maboko y'uwundi muntu ariwe mu kazana agiye kuba mu kazana canke no mu kazana wiwe ni kuvuga wa mukenyezi yakomereka inabukwe afise ubwoba ko kwa kuntu wa mwana wiwe yabitaho bitazokomeza biba noneho uyu mukobwa aravyiyumvira akavuga ati none jewe nzobigenza gute mu bigaragara ngiye gufasha uno mugabo wanje kwitaho abo bavukana no kwitaho mama wiwe noneho akibaza ni gute atazohungabana ni gute azokuba kubwo bucuti na inabukwe yakomeretse kandi akongera kuba no kubivuga ko basangiye umugabo entre parenthèses kubera kurumva mu ma responsabilité uwo muhunga kombra hose byogenda gute uyu mukazana azovyifatamo gute urumva nico nakubwiye Etienne icambere nukumva ko abo bantu n'abavukanyi bawe nawe kuko umugabo mwabaye umwe umva abavukanyi biwe ni bavukanyi bawe rero nimuvugane ntute gukora ibintu wihishije mubivugane situation imeze uko tubigenze gute mujye inama murabe ingene mubafasha kuko niyo muvyeyi uteza kumuta kandi niyo muvyeyi nawe ateza kumenya ko atateza kuguma aronka bimwe yahora aronka ko ari n'umwana arafise ama responsabilité atungwe nabiki anyungwe n'ibyo aronse ntaje aje kubintambamye kandi nabo bana ntibamwibagire ko nawe hari icyo aba yarakoze aba yarakureze aba yarakwigoreye aba akeneye amaboko yawe muri bike mufise mwibuke ntagende ngo yicwe n'agahinda yicwe n'inzara yicwe n'ibyago namwe muhari mugabo ivyo byose bisaba ndagisubiyemwo birasaba kwicarana mukabivuga ngene mubijera ubu turiko turavugana ubu turiko abariko ubu turi mw'iki kiganiro abariko barakiraho ntihabuzemwo umuntu azi canke wubwiwe ari mu buzima bumeze gutyo akibaza jewe ibintu ndi ndumva ndabona umenga mabukwe yaratwinjiriye urugo n'amakosa vraiment birahari kandi c'est dommage nukuri bavyeyi ndasubiye kubinginga sohoka mu ngo z'abana banyu sohoka kuko ijambo ry'Imana rirabivuga ngo uratandukanye umunsi arongoye umva mwamutandukanye bisigura ngo hariho urundi rugo afise hari izindi obligation afise urumva rero wewe tegereza hama namwe bakazana menya ngo uyu muvyeyi nawe aragukeneye uyu muvyeyi arakunda umwana wiwe mu privé mumubwire ngo nta kintu uzasubira gusohoka yega hari n'abakubwira gutyo batakintu gishobora gusohoka no arashobora kubikora kandi akabikora biguhishije dika ubikorere mu muco mwabivuganye ati amahera dufise nayo kwezi mama afisayo mama wawe ayi urumva natwe nayo kandi niyo yabuze mama aba mahoro babuze ngabo ntimwibagira abavyeyi banyu mu kiganiro caheze waratubwiyemwo inkuru yaho ngo hari inabukwe yahora abwira umukobwa wiwe ngo ariko shaho urisakaye abwira umukazana wiwe none abakazana ntibakwiye kwambara ngo babegwe niyo bobegwa kurusha abayinabukwe urumva ako ni kagatima kukumva pukwapamuwa kubera iki atari jewe yumva ko ivy'umwana wiwe niwe yarakwiye kubironka nivyo yarakwiye kuronka mugabo nako n'agatima kabi nezerwa no kumukazana waberewe nezerwa no kurugo rw'umwana wawe rumeze neza nezerwa ko rurimwo amahoro baguwe neza hama ariko nawe si ukwibagira nakikubwiye nawe gerageza mumufashe ntababare ntasonze kandi mufise nkurikije uko ndiko ndavyumva mu bivuga dufate ko nk'igihe nk'umusore
umugabo afise nyina akagirana n'umugore wiwe agiye nko muri magasin akagura baze akagura zibiri nziza zimeze neza zinovuga ziri ku rwego rumwe akagurira na nyina n'umugore wiwe nibyo byoba byiza si competition si competition oya si competition urumva mama arafise ibyiwe byamugenewe si ukuvuga ko aguriye umugore ateza kugurira na nyina oya cyangwa acagurira na nyina bukwe oya mugabo biragusaba ngo wibuke ngo maba canke mabukwe ndakeneye kumwoba urumva haheze umwaka ntacyo nta mpumvu ndamuguriye canke ntaki ukamugurira mugabo ntibivuga ko muguri ku munsi umwe aho yoba ari muri vare wawe oya mugabo nukumumenya mukavuga muti mama ateza kwambara mabukwe ateza kwambara ateza kurya yaba atakindi afise mukagerageza kuja muramwibuka mugabo si competition n'umuvyeyi agira competition ni icyaha gikomeye aho nari navuze ku rugo rw'abantu umushinga ntaye waho yatahutse kare umugabo akaba ari umusore akaba ari uwo muhungu waho akaba ari usigara afise ama responsabilité reka tugaruke ku rugo ruri équilibré rutahuze n'ibibazo nk'ivyo aho mukazana araje yisanze mu rugo ameze neza bamwakira neza arisanze mu bisanzwe kandi nyine abona nta kibazo mu by'ukuri watubwiye iby'urukundo kwitanaho n'ibindi ariko ni gute uyu mwana mu bantu batari bamenyeranye azinanyemwo n'umwe gusa cyane cyane mu bantu batari bamenyeranye hari nabo usanga novuga bamifise imbere yo kutuguruka cyane baba ari abantu bari ferme bugaye yuguruka gake ni gute uno mwana aje ari mushasha mw'aba bantu nubwo bamukunze azokreya mundu nziza akumva ari mu kibanza ni nko kuba ari aho yahora ari kari agakreya ya mundu yarafise muhira akayizana iwabo w'umugabo wiwe iyo responsabilité y'uwo mukazana yo gukreya umundu azobikora gute urumva icyambere nukumva yuko uyo muryango ajemo nuwiwe awufate nk'uwiwe hama mbeho wavuze ko baba bamukunda bo baramukunda ariko birabagora kuguruka niba abantu baba hugaye abiwabo n'umugabo urumva uwogerageza kujya urabagendera ukabiga ukaraba ikintu bakunda hama icyo kintu ukagikorera ko cyane ukagikorera ko kugira ngo ushobore kuganya sympathy kuri abo bantu niba adakunda kuvuga ntube inyeruzi ivugira hejuru niba ari abantu bakunda nk'amasorti rimwe na rimwe ukabwira mugabo wawe ati tubasohokane bajya abantu urabiga ukamenya ikintu bakunda kandi icyo bakunda akaba ari cyo ukorera kuko hajya umuntu wese arafise ikintu kimunezera gusumba ikindi rero nawe cyo ugikorera ko kugira ngo ushobore kuganya umutima wabo murakoze reka ndangirize kwa kino kibazo mbere ko duheza wa mwigeme yakuriye mu buzima bubabaje ni kuvuga yabuze abavyeyi biwe kare agiye kubaka mu rugo agiye kubafata nk'abavyeyi bashasha ni gute wa mubabaro yahura muri kahise atazowinjirana kwa inabukwe ngo amuture bya bibazo bitume noneho hakumufata nk'umwana mu rugo agiye kumufata nk'intarutse urumva ari umwana yakomeretse n'icyakintu navuga cayina bukwe hajya umumama mwiza ateza kumenya kahise kumukazana wiwe kahise kiwabo niba yarabuze urukundo rumuhe mufate nk'umwana umubwira uti mukobwa wanje mwana wanje ikini kakajambo mva kararyoshe bavuga ingene ruzeye Naomi yabwira ati bakobwa banje urumva ukamuba hafi nk'umubyeyi bantu b'Imana nukuri nasanze muri ubu buzima nukumenya umuntu imero yiwe d'abord ukamenya nibikomere yaciye nibikomere afise ingorane yabayemo rero nk'umuntu w'Imana
niwo umufatanya n'ibihe yaciyemo kuko hari igihe umuntu akora ibintu urumva hari igihe rero umuntu akora amakosa kandi akayakora atabizi ariko kubera kahise kiwe vida afise ingorane yaciyemwo ugasanga ariko akora ibintu rero nk'umuvyeyi wari ukwiye kuraba uyu mwana ukamuraba ingorane afise ntuce umufatanya n'ibihe bibi yaciyemwo uca umushiraho ahubwo wiga umuti ingene wogarukana uwo mwana ukamufasha kugira ngo ave muri ubwo buzima rero jewe narigeze kuba mbona abantu mugana je nabitahuye ntevye ugasanga kubera ibikomera abantu baciyemo bagerageza kurondera ingene binwaya mu makosa kugira ngo bafuke bya bikomere bafise ariko maze kubitahura nasanga aba bantu sabo guta abantu nabo kwegera nabo kwegera kugira ngo bave muri ico kinogo barimo kandi uyu munsi kubera gufashwa bakibona bakitahura bakabona ibikomere bagize bakabona ingorane z'abatima kuri izo zabateye ibyo bintu barahindutse barahindutse bamera neza babo barasenga bararyohewe urukundo rwaraje mugabo ubundi umwe yakiza uwundi uwundi akakiza uwundi kubera ibikomere rero abantu b'Imana tureke kuguma turiko turacira imanza abandi burya umuntu wese Imana yaremye ari yamuremye ari mwiza ariko yagiye yanduzwa n'iyi si tubamo hariho abantu bakomeretse pe hariho abantu bari mu bibazo bikomeye kandi uko ugenda kubaka ujana navyo rero wewe witwa kukomeye vuza cyangwa uvura uwo muntu kandi mu kumuvura umwereka urukundo umwereka ko ibintu bishoboka ntugume uvuga ngo aba ni bavane nta kigenda aba oya uvuga ngo birashoboka iyo rero umuntu uri kuramutera intege umubwira ko ibintu bishoboka n'impanuro umuha n'ibyo umubwira akora arashobora kubikora kubera abona ko umukunda rero ari kuri kote ya mama y'abavyeyi ko cyangwa kote y'abana twese tubanze turabe mbega ibikomera afise nibi mbega kahise kiwe kameze gute mbega siko kamutera gukora ibi mbega no muri couple nuko tiere twari dukwiye kuraba mbega kubera ko uyu muntu akora ibi bintu kuko igikomere cyose kijana n'ingeso yacu urumva satana gukoreshereza muko ashaka bivanye n'igikomere ufise rero bisigura ngo aho kwihutira guca imanza aho kwihutira guhamba ahubwo twiga ingene tuzura wa murakoze mbere ko turangiza ngiye kubaza ikibazo kuba kazana abakazana kenshi bagiye kubaka ingo barafise akantu novuga kameze nk'akageso ko gushirisa cyane abiwabo kuruta y'umuryango bagiye kubakamwo ndavuga ugasanga atangiye guhamagara abo bavukana bakazi wabo n'umuhungu kandi ivyo iwabo n'umugabo barabibona cyane cyane umuntu abanza kubibona n'inabukwe atangira kuraba ingene umwana we yahindukiye akaba ari mu biganza by'undi mukenyezi hanyuma kandi inguvu zigiye kwiyongera kuko aba ari karafasha cyane usanga ntakiri umugore wenyene hagiyemwo nabi wabo n'umugore none uyu mukazana afise ingeso canke afise kano gatima ko gukunda cyane abi wabo kusha abi y'umugabo yagiye kubamwo tumuhanurike urumva burya kamere iragoye kenshi burya abana b'abakobwa barakunda cyane abiwabo hajya je nasanze nora naho umukobwa aza gukora ibifutifute akabamara yakabiki agwanira iwabo niyo kamere ariko ndagira ndabasabe ngo ntibindenza rugero hageze ko n'umuhungu afasha abiwabo bitahure
kujya nawe agutaha uri gufasha abiwanyu sivyo kuko n'uyo mugabo ahubwo hariho na kenshi burya abagabo hari naho bavyinyora mugabo umugore w'ubwenge aramumotiva kugira ngo je nkunda kuvuga burya kugira abantu bakenye benshi mu muryango iwanyu ega bivuna wewe kuko hari igihe wavyanka wakunda ingaruka zigushikako none nk'umuntu akagwara akaja mu bitaro none adafise amahera bigenda gute uramuheba siwe umuvuza canke apfuye siwe ukora vyose ariko igihe nawe wabafashije bagatera imbere ahubwo barakuruhura imiruho cyane cyese ndigene nobwira abantu kiretse umuntu abakunaniye hari igihe ubona umuntu akunaniye mugabo abantu ubona bafise umutima wo kwiteza imbere bafashe aba kuri kote y'umuhungu aba kuri kote y'umukobwa bafashe kuko ni inyungu kuri mwemwe ejo mushobora kuba mutagishoboye namwe igihe mwababivyemo bazobabera umugisha bazofasha abana bawe utagishoboye ntitwirimite ku tuntu tubona ngaho imbere yacu ariko do projete loin turabe ejo uwawe akize ni ukuri n'umugisha de kote n'umugisha ntiyabura umunsi niyo ukijije deja mu rundi wo hanze ukamufasha arashaka kukubera umugisha arabi iwanyu naho rero nukuri twige kubiba neza twige gukora neza bizotubera inyungu ubu no muri kazoza tutanakihari bizotubera inyungu Wow, murakoze cyane na kare bibiri bivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Tumirire abadukurikiranye abakazana kubiba mu miryango bagiyemo bazobyimbura. No kuri. Ego. Sinababwiye wa mu mama ngene umuryango wose. Wose. Umva icyo uvuga wose baramuhezagira. Ako je nagize amatsiko yo kumumenya. Mbwa nta nuwuzi n'umugenzi. N'umuntu mwiza cyane. Ako n'umuntu mwiza vraiment. Wow. Ndabivuga ego bose bari bafite ikintu bavuga. Yarangiriye ibi aho kuba musumba imyaka bakuze babangana abo hagati n'abana bato. Umuntu wese arafite icyo amuvugako. Wow. Kiza yamugiriye. Wow. Nako rero urumva yuko nta mwana we yosonza nta mwana we yogira ikibazo oya rero twige gukora neza bizotugirira inyungu muri kubu no muri kazoza. Wow. Kandi bahezagire. Amen. Dushimiye badukurikiranye, dushimiye babanye natwe mu makino kiganiro. Ndabizi ko hagati ya ine bukwe n'umukazana mu mpande zose barungutse bamenye uko bikwiye kugenda. Ubukurike tuzongera tugane no ku bandi kugira ngo kumbe bikomeze gufasha imiryango kubakika neza, tugitegereje ko umwami wacu azoza kutujana mu ijuru. Turangiza ubu senga navuze kenshi dewe. Reka dusenga Imana. Dushime badukurikiranye, tubasaba gukomeza kubana natwe. Niba haba hariho umuntu wumva kino kiganiro cohezagira kimusangize, uzomufashije kuba ku rugo rwiza. Reka dusenga Imana. Data muremye ijuru n'isi, mu izina rya Kristo Yesu turagukengurukira kubw'isinzi ry'imbabazi zawe ko wemeye gutanga Yesu ku bwacu kandi turiyo ku bwawe. Uhabwe icubahiro. Waturemye udufise umugambi mwiza, wari waremye urugo kuko waruzi kare hana umuntu ashobora gushika akaruhukira. Abenshi ngo barazihunga, baba bafise ubwoba, bagenda mu miryango biteguye kuzuhabonera umugisha, ariko bakagerayo bagasanga Satani yashitseyo mbere agira ivyo yonona. Ariko dusengeye ngo imiryango ikomeze yubakike biciye mu izi video mu izina rya Kristo Yesu, biciye mu nyigisho z'ijambo ry'Imana, biciye mu buryo uganirizamwe abantu bawe. Ukomeze wihesha icubahiro mwami, ugiye neza abarundi, ugiye neza umuntu wese yaravye ino video, ugiye neza n'abazoyikurikirana. Icura n'inganje bikomeze bikugarukire data mu izina rya Kristo Yesu umwami w'abami. Amen.